cane. DJ Pole yaravuze ko mu Kamenge muri abanyamwanda. DJ Pole yaravuze ko mu Kamenge mutarya inyama. DJ Pole yaravuze ko mu Kamenge mutisororera. Yaravuze ko mu Kamenge muri abavumvyi. My dear, jewe ndakunda guteranya nuko umeze. DJ Pole yaravuze mu Kamenge nta nzu y'amakaro iriyo. DJ Pole yaravuze yuko mu Kamenge mutambara ibirato. DJ Pole yaravuze yuko mu Kamenge ntimwoga. DJ Pole yaravuze ko mu Kamenge muba mu nzu zidasakaye, muranyagirwa n'imvura. DJ Pole yaravuze yuko mu Kamenge muvyara abana mubata, nimuzi kugira mariage, nimuzi kugira etat civile. DJ Pole yaravuze ko mu Kamenge ngo inzu zaho nizivyondo rumva. DJ Pole mwebwe abanyakamenge ndiko ndababwira ejo muzidukire kuri peji, mugende namwebwe mu myitwarire kuri peji, muhabaze, mugende mubaze dosiye ahiri, muce namwe mwitwarira ko yabatutse abanyakamenge. Muriko muraza ngaha uzotaha ahantu hasa neza cane. Expensive life, ndi muri expensive house. DJ Pole yarabatutse abanyakamenge. DJ Pole yarabatutse kazi ndiko ndababwira. DJ Pole ndushobora kwemera ko DJ Pole yifatira abana b'igihugu. DJ Pole yarabatutse. DJ Pole yaravuze yuko amabarabara yo mu Kamenge atapfa variko. DJ Pole yaravuze yuko hari binogo, musanzwe yatutse na leta kwititaho amabarabara. DJ Pole yaravuze yuko kuri Gera Plaza hagenda imihimbiri imyagatwara muri Gera zondondera cyo gira kingore. To say boss, the big boss, to say itwarire. DJ Mario waratsinye. To say itwarire nawe genda ubazi yo doshe. To say je uno musi ndaranda kwandikiye kandi je to say shaka yuko ino doshe uyijamwo kuko bagushize mu kivunga, baragutuka, baragucafuza. Tuse barakumiri acinyiza abo bandi bana. Jewe ko yantutse agatuka abanyakamenge, agatuka business yiwanje, kubera ki tutamwitwariye? Kamenge. Reka tubandanye gusa muvugane na bakiriko. Tubandanye urusaku mugabo ababwiye idosi izohera nabi. Idosi akaba ari DJ Pole. Mumubwire yuko numuhero wiwe mu muziki w'u Burundi muri entertainment. Tuzogira induru. Bamaze kugira induru hamwe na president Shikiko. Tuzogira induru. Tuzovyura abanyakamenge. Tuzovyura abaruguru, twabaruguru yaradututse abaruguru. Tuzovyura nibiri muri za muyovozi za hari Makamba, nibiri mu mutsindozi Makamba, nibiri hari ya muri Ruvyironza, nibiri hehe vyose tuzobavyura. Ewe mana. Kandi rero umubwire yitabe muhure guca. Yitabe face à face mumurabe nujya munori wiwe. Rero ngo yitabe. Acari ko ndano bukebuke ndabazira murabizi.
byose tuzobizana, byose tuzovyura, byose tuzobisaba, byose ntidukeneye mu muziki umuntu ntitumushaka. Narababwiye Gera Plaza agenda nta musitari n'umwe muri Gera Plaza tuse ataratwarayo, kandi abariha amahera meza muri Gera Plaza tuse. Nicyo gituma rero tuse murumva umube wa expansive life tuse, nicyo gituma tuse ategerezwa kugira nte kubijamwo bino bintu, parce que tuse ubu niwe muntu dufise aha amahera aboneka. Vishurove yamakanga muri Krista pardon muri Gera Plaza abaha amahera meza. Nicyo gituma abantu bagira amaeverema barakwiye guhaguruka bakamwiyamiriza uno mugabo, tukabafasha, tukagira ibiganiro tukabafasha. Abantu ushobora kuvuga ukaza ukifatira abantu muganga komisi Uburundi ni igihugu ciwawe. Uburundi ni igihugu ciwawe wewe turazi yumva wewe hari decree yaguhaye karanga muntu y'Uburundi. Wewe decree yawe yaguhaye karanga muntu y'Uburundi. Tuse tuko nawe sambamba, tuko nawe tuse haguruka. Urazi ko Bruce Melody wamukoreye akantu. Haguruka rero upambane. Umugabo atinya nyamunzu tuse. Umugabo atinya anyamunzu, ndabisubiyemo. Ntutinyura umugabo. Haguruka, genda ejo kuri peji canke koresha contact ziwawe, mwereke yuko mutangana, mwereke yuko umuruta, mwereke yuko kajya gakristale kiwe kangana gasumbwa n'igikoni ciwawe cyo muri Gera Plaza. Mwereke yuko mukamenge hatava imihimbiri hava abantu bijambo. Tuse tuko nawe tuse, tutakuposti, tutakusupporti. Je uno munsi ndatanguje ino challenge. Ndagenda kuri Twitter ndabivuga ivyo yavuze. Byose ndabivuga kuri Twitter, ndavuga ingene yavuze mu Kamenge, ndagumura abantu. Murabizi ko je nkunda kugumura abantu, murabizi ko je nkunda kavuyo. Ndagenda kuri Twitter, ndagenda kuri Twitter bamagara abanyakamenge bari hanze bari hehe bose bamwiyame. Ndagenda kuri Twitter kuko Facebook they are stupid people. Facebook urashobora gusanga umuntu ariko gutuka kuri Facebook ari kuri ntuze bwa telefone buri mu WhatsApp indani bw'amatushe ariko ntari kuri Twitter. Ati Twitter is professional account. Is professional account kuri Twitter. Tuse tukuri nyuma. Tuse jewe ndatangwe challenge. Turamiyamiriza mudimu. Turamwiyamiriza. Cyo biki. Ukanga bandi harabugaburira. Hari umuririmbyi arakubwira ati narahinze arandihira inzu. Bandi. Bandi. Arabagute. Uwo munori wiwe muze murabane, uwo munori wiwe murabana umunure. Murabana umunori wiwe mugire. Sinzi ko ari kugere barabana bagira ngo. Sinzi ngo. Singere bagira mbe bagira ngo. Ai. Ndavuze ngo pore ni bogare y'iwanyu mu kabine kanyu mushenzi, bogare yahe bogare n'uwiwanyu gashino kawe mushenzi, gashino kawe shikawe. We live the expansive life. We don't want to abantu baza kududisturbinga muri live y'wanje mishenzi ngo ni bogare afise n'ubwaye ni minori n'umutwe nka ntuzeye nka wa mucongo wo kuri ntuzeye hajya
Bulgaria huja. Ni Bulgaria he. Ni kwa henda mshika wa kwa ni Bulgaria. Ahora henda mshika wa kwa ni Bulgaria. Muzimureka kuzana amakomantere adusubiza inyuma, amakomantere adusubiza ku buzima bwa 2020 gutumi 2025. Umviriza ugasubira kuvuga akaze kwa Bulgaria shanda kubloka ucugenda umufite tugende hariya ugende umufite mu nyoyo nkurira intuze nkuriye ubwo Bulgaria bwiwe butware hariya ugende kubufite tubuge bushenze ngaco tuko tuvuga Bulgaria abandi bana ko bicaye ngaho bariko barababuza amahoro abandi bana biviye ruguru baza kugira intuze ibaze ndakubloka mube mureka kuzana intuze mube mureka kutuzanira ngaha turiko turaraba dutorere solution biriko biraba twebwe nawe ugacuza kukunzira ngo ababoga lemite ngo atirimutse imitima myinshi genda itirimutse rero iwawe genda kubloke mushenzi genda atirimutse imitima yawe wawe twe dukeneye ko atirimutse imitima y'abandi irakwa ahubwo igeze ziwe mu ipantaro akuyaboye mukata ikavaho gukuna agenda yihakana abana mureke kuza muriko muragira intuze umuntu yirirwa ariko aratuka abandi bana yirirwa ariko aragira ikibonye nk'akamana c'est quoi ça ndaba broka mu nkuri uburofa ngamu maravi wanje let me block you ugende yo bogaro yifite mushenzi maviti kunuka gashino kanyoko ndabatuka subira kandi muvuge ko ari Bulgaria ndaba bloke mwese mugende hari kandi muzoze kuri Snapchat kumbwira ngo ndakudebloke hari abaca baza kuri Snapchat kumbwira debloka ndebere ndakubloke iki uba wanyoye urutagosoye twese ko tuko turanwa ntituri normal bamunwa mugira ubwenge mishenzi para kwamamoza subira kandi muze ngaha muvuge ngaha muvuge ngo n'umubogare n'umuki subira ndaba bloke ngaha mwese za kufuma sigarana n'abantu batanu hakuza kuzana ngo bogare wahe hari uwundi akeneye ko ndamubloka tuko tuvuga ibintu bizima namwe miko mutuzanira ngaha ngo ababogare bazi iyo bari wewe ndaza ababogare iyo bari mu bogare n'ujya mwongereza wanje abasigaye nibagende hiye tuko turavuga ejo aho bukera muzobona mbese bintu nibikimwihaye c'est quoi ça mwihaye biki muvuge tumwihaye ibikimwihaye muza kuri live wanje my dear ini account yiwanje sinkeneye bamvuruga I live my expansive life. I don't need someone to disturb me. Seriously, I don't need someone to. This is the life I live. I need space. I need space. I need to live my expansive life, my dear, with expansive people. Yeah. Huh. Yeah. Tubihagarike tubandanye tuvuga abandi. Bogare ya hena na tumbu kama kichwa ya tate yake na tumbu kama kichwa ya nani. Ushaka kutuvuga nabi mishenzi. Zo twatanguje challenge kumwiyamiriza. Natanguje challenge yo kwereka abaririmbyi malgré naho ndabatuka ndabakunda. Nicyo gituma jomwe n'abaririmbyi mungurira icupa nk'inwera. Kandi ntibashobora kumpa isumu kuko barabizi yuko bamaye isumu jewe ntiryofata. Nicyo gituma nababwiye ati umuntu
abaririmbyi jewe ndi muri entertainment turazinanye hari abona haya ama interview 2016 aho ngize abaririmbyi turakunda je ndabakunda serious je ndakunda abaririmbyi nico gituma jewe hari ibintu byinshi by'abaririmbyi sometimes ntashobora kuza ndavuga nk'ibintu ngo umuririmbyi yandiriye amadeni ngo umuririmbyi yagiye ibi yangiriye ibi yantoreye ibi ndavuga ati my dear umuririmbyi ngo twaragendanye ngo yanteye inda yagize iki okay ndabiresolvinga slow by slow buke kandi mbere uvuga ngo mube wa expansive life murabyumva ndabakunda abaririmbyi ntegetswe kubavugira ndabakunda ntegetswe kubavugira niho gituma ntazokwemera umuntu acinyiza abaririmbyi iwacu sinzokwemera umuntu acinyiza abaririmbyi no even abaririmbyi b'iwacu je sinkunda umuntu acinyiza uwundi nico gituma jewe nama mpari kugira ntore solution y'abantu bafise ingorane kuko nivyo naturanije kubikora kandi ngeza kubikora ndazi ko ari abantu bibajya usiku wa neri naje wachiza mari ukohoro subira ubivuge ukohoro nari nanyoye izo wampaye nanyoye izo wampaye watereye mwangaye kugira ndonke inkoro wewe nanyoye izo wampaye vuga ati neri ego nanyoye akaba wampaye ntangorana bati wowe nanyoye izo wampaye subiramwo ndakwereke subiramo ndakwereke ndakubloke tuganye ku bandi ya telefone yacu